reka mbaze kuri wewe iyo uberewe wiyumva gute Jean nk'ubu uraberewe kandi abikubwiye uraberewe wewe ayubonye kandi sinzi ko ndi wa mbere no muhira ashaka kuba umuntu yabikubwiye kandi nawe wiravye urabona wawe ndaberewe iyo uberewe wiyumva gute iyo umuntu akubwiye mwibarabara mani uraberewe wiyumva gute Oui, abantu benshi batararonka ico kintu kuva babaho mugabo hari abantu bataronka iyo kompima kuva babaho uraberewe ntibararonka Jean ndashaka kubabwira ko gasokre ko kumva iyo umuntu akubwiye uraberewe ingene wiyumva umuntu akubwiye ko berewe nibaza ko atamererwa nabi biramuryohera kumva ko création yawe yabaryoheye yego cyane urumva ko uryohewe kameme bakunze wa Magic TV mumeze gute muraho murakomeye kuri micro nikundo Ange Minushe nko mubibona ikiganiro cy'uno munsi ni ikiganiro tugiye dukore ku bintu mutamenyereye muri Magic TV ariko twigeze gukorera ko kera ndibaza Magic TV gitangura nko mu biganiro 10 vya mbere niyo twakora ku kintu bita fashion nimwari bwabimenyereye ariko ndazi yo ndabibandanya mari kubikunda ariko nkuko ndabikunda jewe ndagerageza kuzandacanga ibintu bwa ndabereke ivyo nkunda vyose ngerageze ndabizane namsi rero twaba turi kumwe reka ndamuhe yidondore simave ndanamubeshera n'ivyari umeze neza sawa ego karibu muri Magic TV merci ego ubibwira izina n'ijuri nitwa Alain David Mugisha haba ndi premier dauphin Mr Fashion Burundi wa edition ya 2021 wow ivyo bintu rero kandi guha inkuru twe nta ntitwigeze tubona ingene bitogwa hari n'abantu benshi eske urafise hari mu Mr hari mu Miss bimeze gute tubwira amakuru y'ibintu ingene bimeze vyifasha hariya muri fashion yego cyane hariho Mr Africa hariho na Mr Fashion Burundi hariho na Miss Fashion Burundi hakaba na Premier Dauphin Mr Fashion Burundi hari jewe n'umudofine wanje Premier Dauphine Miss Fashion Burundi yego bagiye baracanga umumisi ariko ni umumisi hakabaho ni mu Mr birangiye bacatora wa kabiri bagira mu deuxième dauphin yego hama premier dauphin hama Mr Fashion hama bagira premier dauphin hama na Premier Dauphine Miss Fashion Burundi deuxième na hama deuxième dauphine babaho gusa rero muri fashion ikintu cyambere abantu benshi bumvise fashion bakumva ngo wewe nguru mu Mr urumuki birabacanga cyane hanini fashion kwanza reka tugire fashion ku muntu wa mbere arumva ico kintu fashion mugabo natahura ukuntu fashion ari ibintu twoza tukicarira tukavuga kuri wewe nk'umu Mr fashion wewe uyifata gute uyisigura gute bon Mr Fashion umusanzwe nkavyo bari bamenyereye cyane n'amakompetisiyo yacu nibaza ko sikera ntibyari bitanguye cyane mugabo biramaze hafi nk'imyaka 5 babatora izo kompetisiyo ziba kuko natwebwe iyi kompetisiyo yacu twaje dukurikira indi edition batora Miss hariho Miss Africa aja guhiganwa muri Ghana cyangwa mu kindi gihugu ca Africa bahiganwa ba Miss bose bo muri Africa hariho umva n'abandi baca batora Mr Fashion Burundi na Premier Dauphin wiwe na Miss Fashion Burundi na Premier Dauphin yego umurundi baramaze kuja guhiganwa nta murundi aratana ikintu na kimwe bon uwo batoye azoja guhiganwa muri Afrika yitojeje ku rwego rwa Afrika azogenda mu kwicumi oya ndiko ndavuga bo bamaze kugenda nta nimwe aratahana ikintu Jean icari cyo cyose cyagashimwe bon abo ba Afrika batanguye uyu mwaka yego okay hama kuvyerekeye akamaro kanyu ku bastiliste nakahe akamaro kacu haraba ama fashion week kenshi baradutuma ko nk'abajya bagira ibintu bya marketing bacishije mu bamanke natwebwe tuba turimo yego cyane genre ni nakamaro donc dufate nk'umustiliste muba mufise nk'ubu ubufise umustiliste akurongo donc watsinze ubushimwe uronka mu bushimwe muba mufise muronka abastiliste baza barabambika kuko ni ibintu biba bijanye kuko tukubonye nkawe uri mu dauphin mu Mr wambaye nawe uravyumva ko yaba ari insolite
donc ubu ukaza utaberewe ubu uraberewe ni fresh umeze bien cyota nk'ubu yaje wambaye nk'ipantaro ya rouge ni n'agapira ka vert urabona ibintu bon birashobora kujyana ubwo usanga basi ibintu bitagize murafise umustiliste abambika bon muri iyi competition yacu umustiliste umuronka umunsi wa competition aba ari wakwambika style upresenta imbere ya jury muga umwe wese ategerezwa kuba afise umustiliste wiwe nk'uko bivuze muga ku munsi w'iyo competition kugira yerekane style ziwiwe komsa kwa kurondera amanota n'ibintu vya mode hama après competition nibaza nta wundi mustiliste umwe wese aca yimenya kuri style ziwiwe ukuntu yambika. Okay, tugiye mu bintu vyaho tumenyereye amahiganwa kenshi ahanini muhiganwa ku vyerekeye amantu zama mufise ingene mamuzanye ama projet yanyu ingene bameze namwe bwiwanyu birabaho mu bamufise ama projet yego cyane no muri jury haba hariho ababiraba imbere ya jury nibaza ko muri jury haba hariho abajejwe kuraba ibintu vya mode gutambuka bimwe bamenyereye vya défilé de mode hakaba hariho n'uraba ibintu vya projet n'uraba style uraba ibintu vya style muga umva musanzwe projet iba iri ku manota menshi cyane kugira ushobora gutorwa nka Mr Fashion Burundi canke Premier Dauphin yego navyo nyene bisaba projet twarazivuze umwe wese yarapresence projet yiwe batubwira gato projet yawe. Bon, projet wanje niyo gufasha kugwaruka bantaho nikora turafise ugwaruka ngaha mu Burundi gwinshi cyane bari mu mashuri muga ugasanga barava mu mashuri bivanye n'uburyo kuba badafise uburyo bwo kwiga ibikoresho ibintu vyo projet wanje rero iraba cyane hagarikira kuri abo bana kuko gwaruka ruri mu mashuri bakenera kwiga mugabo ataburyo. Turabizi mu Burundi yuko ikintu ca fashion ni ikintu abantu benshi badatahura novuga yuko n'abantu babagwizatunga badashobora gushira papa y'ibindi bihugu mu Rwanda muri Tanzania canke muri Kenya canke mu Uganda ahandi bobo usanga ari ukuntu bagitahura cyane twe ngaha ivyo dutahura novuga buhoro ni by'aba Miss n'ibiki Miss Burundi biki vyo turabitahura ariko mwebwe nibaratangwa ko investisa muri mwebwe bashiremo amahera mbega wewe iyo projet ko ari projet sa amahera witeze ko azova cyangwa uza waratanguye. Bon mbere yo kuzivuga mbere yo gushikana ama projet yacu kuko urumva ko ari projet isaba budget ikwiye kugira ushoboye kuyirangura muga imbere yo kuzivuga tubanza tukavuga ko ntatwebwe hariho bamwe usanga yego nta buryo bukwiriye umuntu aba afise bwo kuvuga ati arashobora gukora iyo projet mugabo turavuga turonse nk'abadufata mu mugongo turonse abadufasha mwico gihe kugira dushobora kurangura iyo projet turashobora kuyishikana yego cyane. Biga abateguye evenement nabo nta kintu babafasha nk'abantu donc mu kubadandaza genre novuga gute babasabira ama sponsor babajana kuko umumista cyangwa umumisi bamutoye umwaka uraheza muri rya contrat umwaka urahera bariko barabafasha babereka inzira mwebwe babafasha iki? Bon twe baritweretse bien avant nibaza competition zitaraba kuko harabaye demi finale haraba na finale nibaza ko abatowe muri demi finale vraiment baratweretse inzira zose dushobora gucamo umwe wese akimenya ego nibaza ko mwe barimenya genre umuntu wese arimenya hama umaze kuronka titre nibaza ko ahasigaye hanini ni wewe ubukwiye ni titre gusa nta kindi babafasha hayo n'ibindi byinshi badufasha si ngombwa ngo tubivugire ngaha kuri kamera yego cyane birahari byinshi badufasha hayo n'ibindi bikenewe ko ari twebwe nyene ku matitre yacu twimenya yego be wewe basi mu buzima bwawe kuva aho uronke iyo titre ni giki kimaze guhinduka mu buzima bwawe? Kimaze guhinduka bon sinobivugira ngaha muri kamera mbwa birahari byinshi ni kwera ko hariho abavyeyi hajya baba bariko baraturaba hari n'abana baturaba cyangwa umuvyeyi ugasanga afise umwana avuga ati jewe niyumvamo fashion jewe nkunda fashion ugasanga nyine ibintu byose iki nivyo yumvamwe ariko ugasanga umuvyeyi amwe ati biriya si ibintu pupu icara ngaho donc umuvyeyi arashobora kwiraba akavuga ati wow kumba umwana wanje murandamubuza ibintu harimo ikintu bon
umaze kuronka titre ca mbere coco kugira bagutore nuko uba urakarorero keza ku bandi ingeso comportement biranaguhindura cyane n'ukuntu ushobora kubana n'abantu kuko kugira ushobora gutorwa hari inyigisho nyinshi tuba twararonse avant yuko competition iba nuko baba barabonye ko by'ukuri ubikwiriye nibaza ko ibindi ari hanyuma mugabo kamimi bagutora kuko baba babonye ko ari ikintu hama izo nyigisho nazo nibaza nko kuboza muri edition hari inyigisho batwigisha ukuntu dushobora kubana n'abantu batwigisha ukuntu dushobora kwimenya utarinze kugora umuvyeyi wewe nyene ukimenya ari byo bijya mwumva hariho abadesignere byose barabitwigisha ukamenya kuba uri umumanke uri kuritoza muri iyo competition ni byinshi nyene batwigisha kugira ushobore kwimenya kwibeshaho mu buzima busanzwe. Okay. Narabonye mu ma video muri ko muri itoza barabazungurukanye mu Burundi genre mu kuraba ibibanza vyiza bigize igihugu cacu. Biriya navyo bihuriye he na fashion kubera ko tubona umenga ahubwo bari kubatembereza mu mamagaza y'impuzu bakabatembereza mu matayeri biki mwebwe hariya kugira bumve ko bo batembereza mu bibanza vyiza ruguru kuko nabiriya ni budget ikomeye kuko imodoka nzanwa amazi mwe ntimwaryama hanze ibintu nk'ivyo donc bijya vyabungura iki nk'abantu mu mutwe harimo fashion kandi donc ibintu byose biri kuki fashion gusa bibungura iki mu byo mwari murimo bijya mwabonye twazunze amasite touristique ego mu bisanzwe harimo no kwiga so kugenda gusa kuryoherwa ibintu byo kuryoherwa tu oya harimo no kwiga nibaza ko mwabonye ko twari dufite n'amakaye twaragenda ku masite touristique umva mwico gihe twebwe twashoboye gutorwa muri iyo demi finale yabaye niko kajyo twaronse ko kugira ngo dushike exactement kuri vya bindi twaro twiga ku mashuri tukumva nk'akarorero source du Nil pyramide source du Nil tukavyiga mugabo ntitubibone muga mwico gihe nka twebwe tuba twatowe muri SEB turaronkana ku kajyo ko gushika aho hantu tukiga tugataba kadutahuza ibintu tubayemo ntuwotogwa mu gihugu cy'u Burundi ukagira titre nk'izi ziwacu dufise utazi ibigize Burundi ego cyane tugiye ku bintu byerekeye kuri novuga kujya kuntu usanga iyo babatoye urambwiye yuko mushobora kuja kugiganira muri Afrika igihugu cyacu cyose harimo ibintu bya fashion mbega iyo mugenda muhaya igihugu mu maproje yanyu murashiramo igihugu cyacu cy'u Burundi canke mugenda muyaga muri projet fashion gusa ni giki gituma donc ni giki twavuga yuko iyo mugiye hariya bataza kumenya ngo uburundi canke umurundi ari ukutsinze gusa muri projet yawe mu byo uvugaho harimo ikintu cerekeye igihugu cyacu ego uzoja guhiganirwa muri Afrika mu bisanzwe turi migwi ibiri twebwe ni Mr Fashion Burundi hariyo n'abandi bitojeje kuri Mr Africa umva hari amakritere baraba muga kuri uyo azoja guhiganirwa muri ya Afrika musanzwe agiye guhiganwa umwe wese apresenta igihugu ciwiwe yego hama ari style ukagira nka style zo mu gihugu iwanyu gupresenta igihugu cyawe wow okay urakoze kutubwira ibikenewe merci yego tunabipfuriza n'amahirwe meza kandi tunababwira ntimwaba mukeneye ibintu byo kubavota online muzotubwire na cyane ko mukunze guhora cyane uramaze kwibona nawe ko ibintu bya fashion mutekanye cyane oya bafite gutekana biragoye iyo ibintu sinzi ko maze kubona iyo umuntu akategura urubanza umva arajanirana ni byinshi ategezwa gushikako ni byinshi ategezwa kujamo kugira ngo urubanza rwe rushobore kugenda neza so gutekana cyane muga tuba tubibona muga nibaza ko mu nyuma ari sawa bizogenda neza akantu ka nyuma tuca tunabasezera ndashaka umbwire nakaye kamaro ko kwambara neza kuri wewe kamaro ko kwambara neza iyo wambaye neza wiyumva gute canke n'igiki wobwira umuntu atitaho kwambara neza kwambara neza wese nibaza kuberwa ntibimugwa nabi kumva ko aberewe gushaza ukambara ukikwiza nk'umurundi
reka mbaze kuri wewe iyo uberewe wiyumva gute jean nk'ubu uraberewe kandi nabikubwiye uraberewe wowe iyo ubonye kandi sinibaza ko ndi wa mbere no muhira ashaka kuba umuntu yabikubwiye kandi nawe wiravye urabona wawe ndaberewe iyo uberewe wiyumva gute iyo umuntu akubwiye mwibarabara mani uraberewe wiyumva gute hari abantu benshi batararonka icyo kintu kuva babaho mugabo hariyo abantu bataronka iyo kompima kuva babaho uraberewe ntibararonka jean ndashaka kubabwira ako gasokre kukumva iyo umuntu akubwiye uraberewe ingene wiyumva umuntu akubwiye ko uberewe nibaza ko atamererwa nabi biramuryohera kumva ko création yawe yabaryoheye yego cyane urumva ko uryohewe kameme kuba wambaye neza wikwije style iryohera abantu bose yego cyane reka tugushimire cyane wakoze murakoze yego abakunzi ba Magic TV je ntiyacishiye ko nagishaka ariko kuberwa n'ikintu cya mbere kiryoshye mu buzima gutambuka umuntu akakubwira ko uberewe nta munezero hariho ushobora kuba ushavu ufite stress mugahura n'umuntu utazi akakubwira wawe uraberewe ni ikintu cya mbere kiryoshye reka ndababwire ko ndabakunda cyane kandi ndabifuriza kwambara neza cyane abakunzi ba Magic TV kandi kwambara neza samahera icyo mukimenye kwambara neza samahera kwambara neza no kubyiyumvamwo ukabitahura katubabwira ko tubakunda cyane mugabo nari nibagiye akantu social media bashobora kugusanga ko bashobora kwandika ari abantu bashobora kugushaka ko ikintu bakubaza yes witwa gute Instagram ni Alain David Mugisha na Facebook David Mugisha wow bakunzi wa Magic TV murabizi ko atabintu tubahisha na cyane ibintu byiza nagenda bamenyeshe ko hariho party izitirirwa nitwa ndanamwibagiye DJ Sevi bakunzi wa Magic TV ragenda babwire yuko hariho party yimirije le 30 octobre y'umu DJ yitwa Sevi bayita DJ Sevi party ni party ziba ziryoshe iba ku mwaka usanga baba baririmbyi batandukanye benshi cyane ba Bifesi bande l'année passée ndiko ndavuga yiheruka ba Bifesi no bari doka bari party ibiryoshe cyane umu DJ tuzobamenyesha kibanza ariko mubandanye mugumana natwe DJ Sevi azoza abitubwire ariko ndabamenyesha ko azaba ari party atariyo gusiba katubabwira ko tubakunda cyane merci beaucoup ciao